n'umuryango w'abakinyi bagira na papa wabo yarakinye umupira umupira witwa Musore ni famille Musore ni famille y'abakinyi umupira w'amaguru kandi ikindi naco barafise n'umunyezamu yigeze kubica bigacika yitwa Musore nde sinamwibukira indi zina neza ariko kindi naco nimba ari famille Musore hari n'indi iko famille Bishaza Christine Bishaza arabakinyi benshi cyane biko babishaza bavukana wakina muri equipe ya Musonga atari ndakina muri Olympique Stars wakina hari mu gihe ariko ntibuka neza izina ryiwe Bishaza gusikina mu majambo make ikiyoze cyatubaza cyo witwa Musore ni wa mukinyi wo kuri nimero 3 mwiza ashobora gufasha kuzibira ako yagufasha gutera amamoto arafata n'amangajima kujya kwa Balde ubona afata umupira akinjira hagati mu kibuga ni style ya Balde ni style ya Balde nuko akuba ku buryo bw'intsinzi basi we arafata iyo risk kavuga ngo jewe ndabona yuko imipira iko nacisha kuri couloir byanze afata umupira hagati mu kibuga niruka anateye umupira kandi nibaza ko ataciye kuba yumva witwa ni Jambo Oscar mu gihugu cy'u Rwanda tunabaniza kuri Madrid nyene Madrid turavuga ngo irakeneye umukinyi mwiza nakirakeneye umukinyi ushaka gutanga umwuka turavuga yuko hagati mu kibuga kwa Real Madrid umukinyi yuzuye ko Real Madrid twibuka neza mu myaka iheze yazana za elema zimaze nyine kuba elema zikomeye witwa Toni Kroos turibuka nyine yaje 2014 aje muri equipe ikakina ikombe ciza abaki batandukanye witwa James Rodriguez bavuye muri equipe yavuye muri AS Monaco yari yakina igikombe cy'isi muri Colombie ari mu kiyatsindo vyinshi bitsindo bitandatu muri Mondial ya 2014 muga muri Madrid no munsi rero biragaragara ko kwazana za irema novuga ngo zigiziki bakora bavuga kuva ngo Real Madrid kana umukinyi mwiza nyene yuzuye wa nimero 3 yoza gukora ivyo baruka mu dice bakoze bande biragoye mugabo bazubimende baravuze abatandukanye rero nibaza ko twavuze ingene bimeze muri defense abakenewe turavuga muri mediane atandukanye nibaza ko no kuri attaque nawe sinzi ko ari cyo mushaka ko mabivuga ya attaque igizwe na Vinicius Junior Kylian Mbappé Loti Rodrigo Goes ya mba numva ko ari nziza ntacibaye nta kibazo kirimo muri yo attaque ariko bundi naho kugira attaque nziza ariko ntugira abashobora kuza babasubirira beza naco nyene ni kibazo mu Real Madrid nivyo bwabutse ukaraba ko Rodrigo Goes ari umukinyi mwiza afite bw'abushobozi bwo kumva nimba afise umupira ico cingenze ntegezo gukora no kwinjira muri box ngaja kurondera igitsindo nimba ari Vinicius Junior dusanga ruko nyene Kylian Mbappé Loti asanzwe akakinishwa nk'umu numero 9 nawe nyene ni wa mukinyi ushobora kubona tumupira umaze kumushika mu kuguru afite bwa bushobozi bwo kuvuga ati ndafite experience yo gutsinda canke naho ndafite ubushobozi bwo gushobora gucenga umukinyi umwe canke babiri kugira ndondere inzira nziza gushobora gutsinda igitsindo muri rusangi ino trio y'abakinyi bagira kuri batatu Vinicius Junior Rodrigo Goes na Kylian Mbappé Loti ni nziza ikibazo gice kigaruka eski urafise abashobora kuza bakabasubirira bashobora gutanga vyiza niba bariko baratanga ikibazo gice nibaza ko ndakunganira kuco waruvuze nyene Real Madrid uravye ubusatiriza afise no munsi n'ubusatirizi bwiza ko ushima ubusatirizi bwiza sinzi ko kuri nimero 11 hari mukizo wavuronka aza kugukorera nk'ivyo Vinicius Junior no ntawe hari sinibaza ko kuri nimero 7 ubwo bita Rodrigo no munsi canke twoza gwa batuvuga yuko urugero ariko ari rubi ariko kandi ikindi naco Kylian Mbappé nawe umukinyi mwiza kandi banashaka mu polyvalent shokira nimero 11 canke nimero 10 kuri nimero 11 agukorerana uvuga ibintu vyiza burya mbabona na 10 yozishikira Kylian Mbappé aya je kunda mubona mbamona ko na 10 yozikina uvuga ko zimwambika mu mugongo nyene nk'igiharuro oya kuzikina muri ya kipe ya Real Madrid baza ko umufone F ngerageje nk'umufone F oya Mbappé ego baramuze nk'umukinyi wanashaka nimero 9 bamuze nk'umukinyi bashaka ko asubira Karim Benzema ariko uravye profile ya Kylian Mbappé si biratandukanye kuko witwa Kamusabez mawe rakina nk'umufone F ni full striker Karim Benzema ni full striker nimero 9 oya Karim Benzema wewe ni nimero nkuko bivuze nimero 9 yuzuye wa undi nyene uzi yuko ari hajya akina hole ya nimero 9 voilà ariko Kylian Mbappé reka mvuge 9.5 inde yitwa nde Kylian Mbappé arafise ko mutene nk'abitwa ugo mbere nkana Kylian Mbappé ndamufata nk'umu polyvalent vraiment yes ni mu polyvalent nimero 9 akina nimero 11 yego arakina 9 ariko uzosanga nimero 9 yuzuye mugabo nimba mumuze muri equipe ya Paris Saint-Germain yakina nimero 11 ya nkuko tuzi
Okay, nako navuga ati si numero 9 nko tuziba Erling Haaland bari Wanoski canke bakare Mustafa Benzema. Ariko kindi kigeretswe ko kuri Kylian Mbappé ni wa mukinyi ushobora kuvuga ati mu gihe mbuze 11 ndashaka kumwifashisha. Yes. Mundi mu gihe mbuze 9 ndashaka kumwifashisha. Je rero namwongeye ko na 10 ashobora no kuza kayigerageza vuba. Zineza ko muri Real Madrid nako navuga rero mu busatirizi bafite ubusatirizi bwiza butangura. Ni butangura ya. Ni bwiza. Ariko ico Houston yavuze nico mbega uno munsi Kylian Mbappé n'ivyanga urazana nde kuri numero 9 ariko nyene nkifise akandi kibazo ushudu ego Vini birashobora kuba mugaza guhengekaho Mbappé canke Rodrigo ko wanashaka Rodrigo n'umukinyi mwiza kuri numero 7 akandi n'umukinyi mwiza kuri numero 11 n'umukinyi akina ku mande zose muga Vinicius afise yakaritima numero 11 gusa uzomutware kuri numero 7 urabe ko ari ca guhereza bana naho ndigana namubona akina ikibazo wa Vini ashaka kugira ikibazo ugahengeka Mbappé nefu zo cyasubiriza nde ni ca kinini nakubwira ati muri Real Madrid harakenewe yuko bazana abandi bakinyi uno munsi Real Madrid n'abakiriyemo mwese irafise abaramplace witwa Brahim Diaz irafise witwa nde Endrick Filip abana cyo gufasha muri equipe Real Madrid ugambera mazura betaye ya Endrick Viriza ni mugufi vyose ikintu kihari nagomba rwabere ngo Faustin uno munsi Real Madrid kinikene dukorana uno munsi Real Madrid kinikene nyamukuru cingenzi no mustriker mu numero 9 ubundi yarafise akabazo ka nyene eske witwa uwazi mama mvuze ati mu numero 9 kuko no musi nimba Vinicius Junior agize ikibazo nkuko yavuze bwana Alan urahengeka Kylian Mbappé Rodrigo Goez no mu Polivara kina 7 rakina na 11 na Brahim Diaz yoza kakina kwa Rodrigo kakina neza visi ikintu nako ndavuga sinashatse kwirengagiza ko ba Brahim Diaz bahari na ba Endrick bahari barahari kandi uvuga ko baratanga ivyo bashoboye kugero rwabo nyene bingana ku rugero rwabo nyene unyumve neza Endrick uno munsi n'umukinyi afise wanashaka nama movement meza n'umukinyi wanashaka ashobora kuba wabona Mbappé match yose yakiye iminota 80 mugabo ukaza gushiramo Endrick iminota 10 ya nyuma ukaza gusanga imipira akoze ko cyama amaokazio akreye arengeye ayo Mbappé yakinye iminota 80 yose ico no kivuga ko bita Endrick Brahim Diaz ni wa mukinyi nawe ni mwiza kuri numero 7 arashobora kuza kugufasha mu busatirizi ariko wibuke yuko Clovis hari abakinyi baza kuba beza bivanye n'abasubirizi nivyo twabonye kuri ba Lucas Vazquez ndetse twabonye kuri bano basore ba Marco Asensio ikino gihe Real Madrid batwara za Champions League zitatu zikurikira kuri area Zidane ariko sabakinyi washobora kubona yuko ari babakinyi ushobora kwinjiza umwanya wari wose niyo bandi winjiza muri ya minota ya nyuma kugira ngo baza gupressinga kuri equipe adverse babane kwiruhisha ariko Endrick no muzo mutanguza match Endrick nazo goreza ujya musarura guheza Endrick wapi oya turekane nico bwana Alan ntaguciye Brahim Diaz na match menshi yatanguye Brahim Diaz vyamwankiye yatanguye muri match mugabo yinjiye ya minota ya 70 na no backup n'abaciriyemo ko ico kintu muzanye ca Endrick na Brahim Diaz nivyo niba bakinyi beza ariko genda ubwiza bwabo ni kuri gwa rugero rwabo nyene kandi ubwo bwiza bwabo kenshi ntuzigera ububona ku magra rendezvous baje niba bakinyi bakire muri ya minota nyene yabo baje niba bakinyi uzobona bwa bwiza nubwo bwiza bwabo uzobubona muri za Osasuna bariko babona Osasuna bariko babona Real Betis ariko bigoye kuzobubona muri za UEFA Champions League ariko niba twarabonye Brahim Diaz mwiza muri Champions League yari imbere na Atletico de Madrid wibuke ko Atletico de Madrid baramenyeranye eske imbere ya Arsenal zi Manchester City warigeze ububona uraraba n'uharaba mukoresha ariko kandi ikindi naco Endrick uyu n'umukinyi icambere n'umwaka wiwe wa mbere muri equipe ntiturabona neza na neza version originale yiwe ubundi haza kuhaga umurya aza kuguma muri Madrid Endrick oya naho yo bari sezo yiwe ya mbere bwana umukinyi Endrick taye yiwe ntimurekurira ni mugufi ntimurekurira Endrick ni mutogo ni mugufi cyane mukinyi nimero ampise gusanga n'umugu nka Real de Madrid oya vraiment ariko gusa nize kuri ba numero 9 bose baciye muri Real de Madrid nta wigeze angana na Endrick twahabo warashaka waciye muri Real Madrid cyangwa waciye he umukinyi numero 9 tezo ko ari umukinyi muremure voilà none hajya uwo bita Endrick nzoza kumuhagarikana na Ronaldo Araujo na Inigo Martinez agomba kumbagara hariya abagera hano mu gatuza
no uyo uramutega ko azogufasha physiquement nta kintu ntazozava aza gushira umubiri kuri Ronald Araujo ngo Araujo ngo agire ahungabane ntibikunda ntibishoboka nibaza ko rero muri Real Madrid byari bikeneye ko apima 1 cm 73 inde Enrique apima 1 cm 73 nimba tanduta ndamuruta hago ndibaza ushobora namuruta aho nimba tanduta ndamuruta kuko ni umukinyi mu 1 cm 73 apana gukekeranya ngo nimba tanduta ndamuruta uranamuruta mugabo Enrique nimero 9 kinana weka taye yiwe siyo kuri nimero 9 mu mugwi wa Real Madrid nibaza ko Real Madrid byari bikeneye ko barondera nk'umukinyi ashobora kuba aza kuba nk'umusubirizi wo ku mpande soit kuri nimero 11 cyangwa kuri nimero indwi mugabo kuri nimero 7 nta kibazo biteye cyane kuri 11 no biteye kibazo ariko nyene Rodrigo ariko kandi Rodrigo nawe nyene turamaze kwa tubona ko condition physique sikirenga ariko none abakinyi bo bahari no munsi barakwiye apara kuvuga ngo bakibata mu kibuga kugira Vinicius Junior kugira Kylian Mbappe kugira na Rodrigo abo bakinyi bari bakwiye ko twumvise Real Madrid ngo yari kene bakinyi batandukanye nka nimero 9 kuko n'uwitwa Kylian Mbappe nawe nyene bapfa kumuhengeka ntabwo ari nimero 9 nawe bigaragara ko no munsi kumenga reka aramenyera eske nimero 9 witwa Kylian Mbappe anayimenyere ubwawe no musere Madrid ikeneye abakinyi babaramplasa cyangwa irakenera cyakene abakinyi botagura mu kibuga kugeza muri kano kare Kylian Mbappe aramaze kwiadapta kuri nimero 9 aramaze kwiadapta ego nyene Donatille sumukinyi wa nimero 9 kuko twamumenye nk'umukinyi wo ku ruhande cyane ariko uravye uno munsi Kylian Mbappe muri Real Madrid nta munsi numwe yigeze akoreshwa ku ruhande ariko arangije saison ari we top scorer wanashaka ku mugabane wa Burayi mu mahiganwa toute compétition confondue ubita Kylian Mbappe afite ibitsindo vyinshi Kylian Mbappe he is a big player n'umukinyi akomeye n'umukinyi ushobora kuba wakoresha anywhere mu busatirizi kagwereza umusaruro mwiza ni question y'umwanya gusa jewe bagenzi banje dukorana kuri Irebe FM nibo tuko turagira deba yo bita Kylian Mbappe akiza muri equipe ya Real Madrid mu mwaka uheze tuzi yuko aje gukira role nk'iyo bita Karim Benzema yakina tukavuga ngo uwo muhungu ntibizoshoboka ntibizokunda turavye aho yagiye aca ibyo yagiye akina byose kuri nimero 9 ntibikunda kandi banashaka mu misi ya mbere Kylian Mbappe vyaramugoye cyane kugira abantu batanga kuvuga ngo Kylian Mbappe bazanye photocopy ntabwo bazanye wa Kylian Mbappe tuzi muri Paris Saint-Germain ntabwo bazanye wa Kylian Mbappe tuzi muri equipe de France ariko jewe nababwiye ngo abusanga dukorana nawe bita Faustin wo bita Gad ndababwira ngo uyu Mbappe tumurindire tumuhanye icambere coco aje muri championnat shasha yo mu yuca Espagne ni championnat atabwa kinamo no munsi no ariko kandi ikindi naco aje gukina novuga hole tutari tumumenyereye ko cyane so atashobora kwigaragaza ko neza cyane bikamwankira ko muri ko murabivuga ariko ntimwibagire ko ubita Carlo Ancelotti numenyereza mwiza ashobora kuguhindura mu mukinyi w'ahantu utarumenyereye gukina ukaza kuba umukinyi mwiza waho natanze akaroro ko bita Kamavinga Kamavinga muramuzi ari umukinyi hagati mu kibuga ariko Carlo Ancelotti yaramukuye umukinyi mwiza wo kuri nimero 3 turaza mu match menshi cyane kandi ma grand rendez-vous bagiye bakoresha mu hita Kamavinga kuri nimero 3 kandi akabyitwaramo neza kagarika novuga abakinyi beza bo ku mpande ba nimero 7 beza bameze neza Kamavinga kabikora neza ariko kandi ikindi naco nibaza ko ico navuze ngo mumuhereze umwanya Kylian Mbappe umwanya wonyene time will tell umwanya uzovuga canke werekane neza wo bita Kylian Mbappe uwo ari we none umwaka urangiye bimeze gute Real Madrid nta mukinyi musumbya ibitsindo championnat ya La Liga nta mukinyi musumbya ibitsindo uretse muri Champions League ko aba barafinya na baserugira sina ba Lewandowski bari imbere yo kubitsindo ariko urabona ko ugerageje guteranya ibitsindo byose injije toute compétition confondue La Liga Champions League Copa del Rey arabafise ku mugane wa Burayi niwe musatirizi wa mbere afite ibitsindo vyinshi atahukanye Sudiedor ku mugane wa Burayi kandi igihe cyose yari karakina yakinye ku nimero 9 utuzavuga ngo Kylian Mbappe ntashoboye kukina nimero 9 ahubwo vuga ati Donatille umukinyi mwiza kuri nimero 9 canke umukinyi tuzi ko ari nka nimero 9 kuva mu bwana bwiwe ariko kuri nimero 9 arashoboye Kylian Mbappe n'umukinyi mwiza wa nimero 9 bikeneye ko urondera undi mukinyi mwiza aza gusumba Kylian Mbappe kuri nimero 9 ahubwo vyasabwa yuko
cagihe Mbappe vyanse kuri nimero 9 mbega uza kumusubirira ninde ariko nibaza ko Kylian Mbappe akwiye kuba shwa nimero ya mbere kuri nimero 9 mu Real Madrid rega n'ubundi naguciremo kino je nagombye no kunashikako uriko urumva impamvu navuze ati mu Real Madrid barakwiriye kurondera umustriker mwiza ariko si wa wundi azoza kuba nka shwa nimero 1 muri Real Madrid wa wundi azoba aje w'umuramparasari azoba aje nk'umuramparasari urakoze cyane impamvu navuze ukoremo nimero 9 ni kubera ko mu gihe Vinicius Junior yarushe cyangwa urukino rwa munani ushobora kwahengeka Mbappe kucugwa nimero 9 kinjira urakoze cyane ivyo birumvikana cyane kabisa nuko muri equipe Nova Real Madrid ivyo ko revuga ko cyane muri amakuru no vuga ngo y'abakinyi no vuga ngo bako baragerageza kurondera ko vyo kugaragara ko bivuga ko bifuza witwa Xavi Alonso yifuza nk'amayire mashe kuri abiri reka tubirinde turebe ko yanavuze ko yitwa Irakine n'itwa profil yitwa Joseru ariko no munsi reka tubihemwe turabe kuko witwa Kylian Mbappe rote nawe n'umukinyi kuno munsi novuga ngo ari karagerageza kuba yerekana ko nimero 9 ari nimero igize ikishobora kuba yo nayikina akayikina neza ariko kandi n'umwayambona mbona uri kurana tujana cyane kabisa mwanya kuri tworoheza ariko ndakeneye basobe twende tuba tugana kuri rakino vuga ngo 11 na nabonye witwa Xavi Alonso bashaka gutanguza ngo mwizamu aje gutanguza witwa Thibaut Courtois inyuma gashaka kwikinisha witwa Trent Alexander Militao canke Rudiga hama bakinisha witwa Jesse no kuvuga ngo muri axe bashaka kwikinisha witwa Militao Antonio Rudiga no witwa Dean Jose mugabo ngaho je mvuga ngo uwitwa Dean Jose wewe byamaze kugaragara ko wewe ateza kuba azokina nk'umukinyi titire muri equipe de Madrid kundi ruhande bakinisha witwa de Carrias tukende kuri poste par poste de face yitwa Trent Antonio Rudiga n'uwitwa Dino Jose canke Del Militao ukashira hasi witwa Raul Asensio mwege murata kuba muyemeranya nawe duhere kuri Arara uremeranya n'uwitwa Xabi Alonso cyangwa urabona kundi kuntu ubona muri defense kuko kuri kabiri Trent Alexander n'uwitwa Dani Carvajal urabona ko habereye kuwitwa Trent Alexander kubatanguza mbega ko kuri gatatu witwa Carrias mugabo yabona si wowe ko yakina muri defense hoho urabona ko shwayo banziza witwa Antonio Rudiger witwa Dino Jose canke Del Militao nibaza ko n'ubundi tugiye mu byo twavuze kare Trent Alexander-Arnold n'umukinyi akwiriye gutangura muri buri match ipa ya Madrid yobekirakira bivanye n'ubundi ahari ni Carvajal umukinyi wo gutwara ikibanza Trent Alexander-Arnold kuri gatatu Carreras birashobora kuvana n'umusaruro ashobora kuba ari karerekana muri ico gihe muri Real Madrid n'uburyo bari karakoreshwa muri bita Xabi Alonso ariko n'umukinyi mwiza dufatiye ku byo twabonye muri equipe ya Benfica Lisbon arashobora kuza akaba umukinyi ashobora gutwara ikibanza abana ba Fernand nabo bita ba Fran Garcia cyenda bara ko no mu prefera gusumba bano bose ariko kandi mu mutima wa defense wavuze wo bita Dean Whitson Antonio Rudiger na Del Militao ubona yo babereye cyane Dean Whitson no bita Del Militao abo ubona boshaka kunywana neza muri ino axe ya equipe ya Madrid bo bari bande Chonzi Chocho uwo bita Dean Whitson no mukinyi azokwama kenshi akoreshwa titirera mbona ko uwo bita Raul Asensio bisa nkaho umwanya ugiye kumugabanukana peut-être ko ashobora kuzoza arinjira aje kusubirira soit Antonio Rudiger aje gusubira uwo bita Del Militao mba mbona mengo nishwa igira kane hari nakwigira gatatu gusa ico mbona cyo Antonio Rudiger arafise amahirwe menshi yo gushobora gukorana n'uwo bita Dean Whitson kumba Del Militao ni kurande bw'iwanje turumvikana nawe nanje wanashaka nanabigarutse ko mu kiganiro twakoze ku munsi w'ejo ravuga ngo equipe de Madrid irakeneye kukira muri Ajax witwa Antonio Rudiger n'uwitwa Johnson twarabisiguye cyane ngo nabivuze ko nawe neza cyane bivana ko witwa Antonio Rudiger no munsi akirisha physique gusumba ukirisha ubwenge witwa Johnson nawe akirisha ubwenge niyo physique nivyo numwana akiri muto afite 20 physique ne birabikirenga cyane birabikirenga pimetero muri centimetero 17 mugabo mbamona ino ntuzeye ari ruvuga ngo bimeze neza kundi ruhande nawe sino bigaruka ko witwa Trent na Carrias niwe bakeneye bateza ko baza ariko nabundi guma wumva ko wa David Alaba ntituko turanamuvuga mu biganiro byacu wa mugane wa David Alaba namwibagiye David Alaba aragenda kabisa n'abari gitarabo Houston tuje muri Mediane nawe uko mwayambara muri amengo nturukurana tworoheza neza uraturega hari uraturega kuna munsi witwa Orechwa Meni Verde Valverde ngo Franco Macetuno
hamwe n'uwitwa Jude Bellingham nibo bashobora kuba bonakinisha muri no mediane nawe ubona iyo bari mediane nziza yo Real Madrid ishobora kuba ikigenza neza tukabona abakiri bamwe na bamwe yakora bicarika wa mwana akavuga ngo witwa Dagiri n'abandi batandukanye bakicara hari Uri Chouameni Federico Valverde abo bazoba bari kuri ni muri mediane no kuvuga muri mediane ya Real Madrid Uri Chouameni Federico Valverde hamwe na ni Chouameni Valverde na Franco n'uwitwa Jude Bellingham ubwa mbere Chouameni azokina nk'umukasere azokina nk'umukasere nta indi poste nimero 8 ducifatwa na Federico Valverde nimero 10 shobora gushikina Jude Bellingham hamuno uno Franco Masasuna nawe ni nkashwa yindi kurikira basi ashobora kuza nk'umurapasi hapuyemo Chouameni ashobora kuza nk'umurapasi ukavuga ngo nimba utashizemo Jude urashiramo Franco nimba utashizemo Fede urashiramo Franco kurande gwa ugirageje kuraba nk'abakinyi abo ubona banywana neza na neza muri no mediane Chouameni Valverde Franco Masasuna n'uwitwa Jude Bellingham abakinyi batatu ba mbere botangura akenshi systeme ya 4 ahubwo munamba barira abakinyi bose bane bateza kuba bajamo kubera ko kuri attaque ngo bashobora kinisha witwa Vinicius Junior n'uwitwa Kylian Mbappe abakinyi bose kari bane ngo bateza kuba batangwa mu kibuga ngo ni 4-4 ndacatora kanenge kuri uyo mushasha witwa Franco Massu kuva muri equipe ya River Plate yari River Plate ni n'umukinyi wa Argentine uherutse yakinye banamuhamagaye muri equipe nationale Argentine yaranakinye bugiye ku rukino rwa mbere abaye umwana akiri muto akinye wa mbere ashoboye gutangura akini umugwi wa Argentine ya myaka 17 hadi y'amatari 18 n'imyaka 17 myaka 17 ariko ubundi naho nivyo urugero rwiwe nigo gwanatumye umugwi nigo gwanashimishije umugwi wa Real Madrid kuza kumurondera ariko kandi Real Madrid warusanzwe ufise Ardagira yakaraza neza mu mpera za saison yakaravugwa cyane ko ashaka kubayo na tangura mu kibuga ni n'umwana mwiza hagati mu kibuga Ardagira turamwibuka hariya muri za Turki ikurumva muri equipe ya Fenerbahce uri kuranyumva umwana mwiza cyane hagati mu kibuga umwana afise touche de balle nziza jemba numva rero ari kumwe na Jude Bellingham Federico Valverde none Uri Chouameni mbabona ari byiza cyane gusumba ariko uno nawe nyene sino muvuga ngo ati yo caba nk'umukinyi wo hanze mu kibuga ariko nawe nyene yoronsa umwanya muri ya minota ya 40 ariko nibagiye ko bakamavinga bari hari baseba yose barahari neza kamavinga wewe mba numva yuko mu bakimba soko mu Real Madrid ashobora kuba narimo hari wa nigumire mwana cyaruha umwanya ambwa waje ugatebe mu gihe numva kwizera kuri Franco cyane kuko twarabonye ibyabaye kuri Victor Roque muri Barcelona baratubeshe kabisa akiza baravuze ati haraje ntare uwo bita Tigrinho ariko vyaranse muri Brazil nta wundi mukinyi yavugwa yari Endrick yari uyu Victor Roque bari bakinyi babiri bahangana kandi barashaka no kumuzana hajya harimo guhanganisha uvuga ngo ashaparaza Endrick natwe katuzana Roque duhangane umwe buriya muri Brazil witwa Endrick n'uwitwa uno Victor Roque nibo bakinyi bariko baratsinda ibisindo mu equipe basanzwe barimo umwe akira muri equipe ya Atletico Paranaense undi akira muri Palmeiras ariko bageze ku mugane wa Burayi bose biranga Roque uno musi imyaka 2 yonyaraguzwe uno musi yasubiye hariya uno musi ari muri Brazil nawe narekana navugwa n'ubu erega na Endrick kwabaye kwihangana gato abaragiye nawe kuvuga ati jewe akagera mu kwa 12 ndiko ndahabwa umwanya nk'uyu ndigira ndagenda n'abana babagize abastari batarabastari niyo mpamvu kuvuga umuntu utarabona ivyiwe bigoye cyane ko nivyo kwa betura kare Eden Hazard akijya muri Real Madrid twavuga ngo Real Madrid iraronsa umukinyi yarakina match muri Chelsea nimero 7 oya nizere ko Eden Hazard we kibazo yagiye guhura naco cyabaye kibazo c'imvune kiretse n'imvune n'abandi bakinyi baravunika ariko ubundi ni hawe ubundi na Zinedine Zidane ntiyamuze nigeze aja muri Barcelona haragaze n'igihe babaca umugani ati nimba kwisi hari ibintu vya mbere vyoroshe kumeneka nka bitatu ica mbere ni ligi ica kabiri ni kiyo ica gatatu ni Ousmane Dembele ariko no musi Ousmane Dembele ntako ravuga muri Ballon d'Or Ousmane Dembele agiye kuba ariko wowe Eden Hazard yagiye akagirira yagiye Ousmane Dembele bagiye kuba abo umukinyi mwiza agize mariage atwaye wa munyamaroc oya kuri Eden Hazard wewe kintu cico no sa nugarutse ko ubwa mbere yahuye n'imvune inyuma yo kuva mu mvune nawe acaza guhura na Zinedine Zidane ategeza amwizeye yabaye Zinedine Zidane cyangwa yabaye Carlo Ancelotti buri yaje 2018 yaje muri Real Madrid yaje hasanga Zidane kuko yavuye muri Chelsea 2017 yabaye igikombe cha Europa League ariko kandi kibazo yahuye naco Eden Hazard yaje mu gihe Cristiano Ronaldo nawe yaragiye mu kwa Juventus kibazo naco Eden Hazard yahuye naco nuko yaje muri Real Madrid arondewe na Zinedine Zidane wa Zinedine Zidane nyene niyaharagama aca
acarasohoka Eden Hazard acaza guhura n'umumenyereza Carlo Ancelotti atigeze amwubakira kiretse n'ivyo Eden Hazard n'umukinyi yamerita kuba yokoreshwa n'umumenyereza wari wose haragize igihe ava mu mvune rega haragize igihe ava mu mvune yese yarayivuyemo ariko imyanya yose yahawe ivyo yakina ibiki vyasabwa rero ko umumenyereza wese amugirira icizere amudugiriza forme ko vuga kiretse kumugirira icizere kuko vyari bigoye ko Eden Hazard ariko ikibazo naciye agira muri entraînement vyase kurije match zibiri Eden Hazard waruzi si wubonye bwana Alan vyari bigoye ko Eden Hazard agaruka en forme mu gihe karahabwa iminota 10 erega kandi ikindi naco uvuge ngo iyo minota ariko arahabwa uraraba mbega ubundi muntu bariko aragwanira umwanya atanga umusaruro ngana gute akwa bon kuza kumushiramo kandi ubona ko ivyakaraguhereza biri musi paraporo y'ivyuwundi ariko araguhereza ivyo rero bice bivana no mumenyereza bivana no mumenyereza kinacho yashase kubaka icyo kindi wakora uri nk'umumenyereza bakavuga ngo wewe uriko urakorera gitsure cyo kubera ari umustar ushatse kumukoresha kubera izi bivana n'ukuntu mumenyereza agombye kubaka kuko turibuka neza akarorero gute vyanse harabura n'indi equipe yo muri Espagne ivuga ati twebe dutize Hazard yagiriye ko agenda Burundi erega ikibazo inyuma yo gukira Hazard n'umumenyereza yaciye asongera isibe ubundi gusa n'urugero rw'iyo gwarakorose cyane kuko ndagwaye akarorero waradubanusina byasabwa reko umumenyereza amudugiza urugero akarorero ka hafi ariko yose naguciye akarorero ka hafi retour ya FC Barcelona na Inter Milan Alexis Badel yavuye mu mvune none ntuzeye yegeza mukinisha oya ntiyabwa yagumye atanga icizere ku mwana akiri muto ntuzeye uno ntuzeye Martin Garcia uno Gerard Martin yagumye atanga icizere kuri Gerard Martin mu gihe benshi bafite icizere yuko rujya rukino Alexis Badel ategeza kuboneka mu gihe cyakina kubwira ni mu gihe uwo bagize imvune zisa we yakoze inyemezo y'umunsi umwe mu gihe Alexis Badel we yakoze inyemezo y'imisi 3 nicakindi nakubwira Lautaro Martinez we yakoresheje kandi aranatanga umusaruro ariko Martinez yatanze umusaruro wa gute oya Lautaro Martinez niko vuga Lautaro nyene ndakunda ko baza Lautaro nyene yatanze umusaruro wa gute muri nyama nta penalty yabonetse ciye kuri we ariko ya penalty reko kuboneka penalty ni nkuko vyari guca no kuvuga ariko ndiko ndavuga ivyo yubatsa arakina Lautaro Martinez match yarayirangije oya ntiyayirangije ariko Martinez nawe nyene habaye ikintu bita yarateye ruhagarara Martinez nawe nyene habaye yarateye ambutiage muri defense ya FC Barcelona nakubwira Alejandro Balde impamvu ataje muri ya match nuko Gerard Martin nawe yari amaze gutangura kwitora kuko bari bavuye muri La Liga uwo bita Gerard Martin atowe nka homme du match erega tugende kuri Real Madrid tweko twari turimwo uwo bita Ferland bamuzaye mu gukina match finale ya Clasico yo kuri Copa del Rey avuye mu mvune atarukina nomwe arakina yakiminota 11 yonyene asubira mu nagombe Barcelona nawe acakina nk'ivyo Real Madrid bakinye erega Real nta kino bakine ariko Gerard Martin yaratanga gutora ritme muri Barcelona Gerard Martin kumukinisha muri match nta kosa nimwe yakwakoze kandi wanashaka kurabije bitsindo byose bitatu byabonetse Gerard Martin abifizemo uruhari jana kwijana gusa Gerard Martin nawe nyine agiye kwitora muri deuxième mi-temps kuko ni naho na bya bitsindo byagiye kuboneka nuko nyene nivyo ariko n'umwana yagiye kwerekana urugero utari kuvuga yuko bari bavamwe mu mwanya ngo batakure Alejandro nitwiguma ko si Gerard Martin kuko twari muri Real Madrid karakaro rero ariko ubundi naho bwana Alan jewe kubganje urukino nabo nivyo ushaka kuba wisunga ati Gerard Martin agiye gukoresha muri rukino mu gihe yaravuye mu rukino rwo muri La Liga yatewe nka home match raba home match yatowe ibintu byasize abantu benshi bariko baratanga ubundi abamenyereza nyine baraba basoma urukino nabwo gutanga akarero kuntu umumenyereza afise uburenganzira n'ubushobozi bwo gushobora gukora umukinya kaduza urugero ariko gusa akanogena nunganiye kuri byo mu kuvyo ko muravuga urugero rwiye gwari hasi cyane imvune yarazigiye ariko zamushize muri meforme atari niyo kuvamo tuva ko gusa kanu umuntu byari ivyo ende naza ndaba harabuze indi equipe baramutoye nyuma yo kuva muri Real Madrid kandi Hazard akerekana urugero rwiza n'ubu byari bigoye Isco yaramaze amezi 9 ata equipe nimwe afise ari gaho nk'umukino warashaka yagiye mu cico ca gatatu muri equipe yitwa UD nimbari Remira nimbari ni equipe yitwa UD ariko UD ibintu vya Remira nimbari ibintu nk'ivyo sinayibuka neza muri Espagne yego mu cico ca gatatu avuye muri equipe ya Real muri FC Sevilla yavuye muri Real Madrid muri Sevilla biranga
acaja muri cico ca gatatu hariya muri yudi n'ibindi vyinshi birengaho ariko nyuma yo kuva muri iyo ekipe mu cico ca gatatu vyaranse amara amezi 9 yicaye ari igishomeri nta ekipe afise ariko ekipe ya Real Betis iravuze ati wewe turakubona mu mukinya akomeye y'ingo baramwizeye umuhereza umwanya arakina ubundi uno munsi uwo bita Isco yakinye match zigera ku 13 zikurikirana togwa of the match nizi match amaseka arakina yariko azigenzamo neza agize ko yatape gutuma ku equipe nationale iki uwo bita Eden Hazard naho bitagenze ego turashaka kuvuga ati muri Real Madrid uwo mwanya no kudagwicizere vyarabaye nkuko ariko arabivuga ego ndagutahura kuko mumenyereza afise ububasha bwo gushaka guhereza icizere kureba mwicizere mukinyi akamukinyi mwiza cyangwa akamukinyi mubi ariko umukinyi mwiza aguma ari wa mukinyi mwiza n'igihe cyose bavuye muri ya equipe kubera ikinyuma kuva muri Real Madrid tutigeze tubona equipe nimwe ishaka gusinyisha nabonye ikibazo cyagiye kwa banacuzi vyari bigoye ko umugwi numwe uza kumurondera tuve kuri Eden Hazard tuje kuvyo twaye turiko kugira ngo nakaroro umuntu yovuga kugira ngo sivyo nk'ucishako vyari bigoye ko rundi mugoza kumwifuza kumusinyisha Eden Hazard mu gihe iyavuye uriko urumva iyavuye atarugero kubera iki Isco bamwizeye kandi yavuye atarugero ubundi Eden Hazard kuva muri equipe ya Chelsea ico nshaka kuvuga ati Eden Hazard ariko ikindi naco megusinze umugwa muronde kubera iki tutigeze tubona basi izi za Villarreal zigeze ariko hari umugwi nyuma y'icicaro cya gatatu wigeze kumurondera muri Real Madrid Eden Hazard bitakunze none ariko ntiyagiye ko bitakunze none hari ibintu rero usanga byanga bivaye n'igihagararo cyo ari umukinnyi agiye nyirabagiye hari umukinnyi avuga ati urukurumva umuhinga wo kurya amantu z'amazirano kirakorokera mu ntuze kiretse n'ivyo hari umukinnyi avuga uko ego basi urashaka gusanga twavuge ngo n'urugero rw'imigwi y'Iburaya vyaraza kubera iki mu bara batagiye kubera iki muri Amerika atagiye nivyo nako nagarukako hari umukinnyi avuga ati nubwo byo byanse gute hari ahantu je ntashobora kuja Hazard ba usimihene ngaba ngaha uno musi nakaronderwa mu barabu Eden Hazard urugero rwiwe kwabaye urugero rwiwe rwiza cyane ariko amaze kuja muri equipe ya Madrid vyarase urakoze cyane Chelsea yaramukamuye niwe byabaye kuri Varane muri Mani vyarase Real Madrid yaramukamuye iza gutanga umukinyi yaheze vyarangiye vyarase Real Madrid uwo bita Hazard yavuye muri Chelsea yararangiye wanashaka akanogena nongeye ko tunayiva kuko birafitana isano nizo ko turakompara ariko Eden Hazard twemeye neza ndibuka inkino zino zimwe karakina witwa Karonje yamugarukanya avuye mu mvune ugasanga kamwe minota yanamutanguje mu match ndanavyibuka Eden Hazard ko dubona musubirije mu minota ya hafi mu gice cya kabiri vyase kwera bonye ko vyanse tuvuga ngo Eden Hazard yavuye muri equipe ya Chelsea Blues ameze neza mugabo bamununuje yaheze aza muri equipe ya Madrid ariko ikindi kintu umuntu atokwibagira Eden Hazard yaje muri equipe ya Madrid urugero rwiwe icyamutumye aba Eden Hazard mubi harimo n'imvune yagize muri no mvune hama avuye mu mvune bice bimunaniye kubava mu mvune ngo agarukire rwa rugero ruvuga ngo urugero rwiwe rwiza bice bituma Eden Hazard n'uwitwa Carlo Ancelotti atekana wa mwanya umukwiye kuko buriya kumukinisha urikura kintu uri kuriruka ugwanira gikombe uri kuriruka ugwana Champions League birasaba ko wowe nawe ukinisha wa mukinyi agufashe kugira ngo uronka amanota rero ku Eden Hazard twemeye neza yabaye mukinyi mwiza ariko yarabaye flop mbi cyane muri equipe de Madrid barma flop ya mbere maze kubaho ku inosi maze kubona iya Eden Hazard irahari ariko ikintu novuga cyo umukinyi burya umukinyi avuye mu mvune kugira garukana urugero birasabwa ubufasha bwo kugwego rwo hejuru kumumenyereza abitwa bampintusi baramufashe kuko yagarukana mbwa vyara busanzwe ga pana ubwo bufasha wita busanzwe ubwo rwo hejuru ega Houston bari bamuguza amafaranga menshi bari kwemera yuko uwo bita Hazard n'amafaranga novuga ariko arahembwa yaguze amafaranga menshi yavuye ku buntu mugaye amafaranga arahembwa amafaranga atari make urazi ibyo yakora muri Chelsea uko byari bingana aho ujye mukinyi niwe utereza gufata ikintu cyose gikenewe kugira ngo ushire umukinyi mwiza ku rugero rwiza ukamukora iki wanashaka mu bakinyi bitaweho cyane birenze wo bita Eden Hazard yaritaweho hari jambo rimwe ngoma ndabibutse Zinedine Zidane akiva mu ariko Eden Hazard basore siwe turiko mu mbabare tumurengana jambo rimwe ngoma nse nkugarukana ndabibutse tumurengana Eden Hazard tuje kuri Real Madrid kwa turiko Zinedine Zidane yava mu Real Madrid bitangwe kuvugwa ko ashobora kugaruka inyuma yo kwitwara kutabaye kuyiza cyane kumumenyeza Carlo Ancelotti yaravuze ati je ndishise nkagaruka mu Real Madrid umukinyi nokorera ko cyane yo Eden Hazard vyarabaye kabisa nuko atamubona ariko nyene tugenda tuva kuri equipe ya Madrid uno munsi Real Madrid twavuze ko ikiragira witwa abakire tuvuga ngo bayitwa ba Endrick n'abandi kiye batandukanye ba Brahim Diaz nibaza ko twaramaze ko twumva kwitwa n'witwa Rodrigo uno munsi
ari umukino uvuga ngo banamaze yuko ariko aragerageza ko aramufashamwo ngo garukane forum no munsi witwa Xavi Alonso no munsi yamukoresha imyimenyerezo uberutse ku munsi wa mbere akaramufasha kugira ngo garukane forum ejo yamukoresheje ubwiye mufata ngo agerageze kubagira iki ashobora kugarura ukura ashobora kugira iki kwiyunguruza mu kibuga déplacement ziwe mu kibuga yongera amufasha ingene ashobora kubafasha afata ingingo mu kibuga yongera kumufasha kandi ingene ashobora kubaba umukinyi ari efficace mwigori ubwo ko twumva ko witwa Xavi Alonso ariko aramufasha menga kamugarukana forme agize kuva yakaza nabonye witwa Rodrigo goza avuga ngo je suis fier muri no equipe de Madrid eske ko twumva mengo Xavi Alonso karagerageza kuba amufasha wowe ugeraga déplacement zo mu kibuga ugarukana urugero ukuna kuriya efficace kwigori ubwo nari mu bakinu mva ngo ashaka ko arubakirako yongera akavuga kandi kanakavuga ngo je suis fier witwa Rodrigo Goez ikintu nsa no vuga kuri ico kintu burya abamenyereza no vuga ati ikintu cya mbere na mbere barafise ubushobozi butandukanye burya mu bamenyereza hari ubushobozi butandukanye hari umumenyereza avuga ati kugira umugwi umere neza kugira umugwi ushobora gutwara ibikombe bisaba ko mundonderera abakinyi bameze neza nundi avuga ati kugira umugwi umere neza utwara ibikombe bisaba ko nkora bano bakinyi nkabakora ku rwego ko mbona ko bashobora kuba abakinyi b'urwego rwo hejuru akarore ndagaruka kuri Leta Hans Afrique Leta Hans Afrique kuvashike mu FC Barcelona no munsi abakinyi ba FC Barcelona muri rusange nta numwe atadugije urugero rw'amafaranga ndavuga amafaranga umukinyi bari ku isoko ashobora kuba ari karaguha Valere bose badugije Valere bivuye kuki Ivarane nishobora kuduga uko nyene iduga bivanye n'ubushobozi bwawe turazi kuri Xavi Hernandez yavuga ati biracagoye ko FC Barcelona ishobora guhangana n'imigwi ikomakomeye mu gutwara ibikombe kubera ko iri mu bukene bushobora gutuma idashobora kugura abakinyi bakomakomeye mu gihe babakinyi nyene ba Xavi Hernandez abona ko batomufasha gutwara ibikombe nibo bafashije Leta Hans Afrique gutwara ibikombe bya kuri bitatu ndavuga yari afise n'ubundi ni bikoze ndiko ndavuga ati rero bongeyemwo Daniel Mo bongiramwo uyu Paul Victor yabaye Daniel Mo gusa Paul Victor yarahari yabaye butizo yabaye buduzwe avuye navuga muri equipe ya Girona wanashaka aciye mu bakiri bato Barca Athletic ariko kandi ku rundi ruhande ushaka na Chelsea niyongereye ko navuga mu gice cya kabiri cya season ikindi naco nico kintu agomba kuba ngira ko natanze akarori kuri FC Barcelona ya Xavi Hernandez na Hansi Diet Afrique nako ndavuga ati rero ivyo ni ibintu bitandukanye ubushobozi bw'umumenyeza burya rero no mumenyeza hari umumenyeza avuga ati rero nimba ashobora kubona ko utitwaye neza ntushobora kugukoresha sinshobora kwihutira kugusohora manza nkaza nkakora ivy'iwanje nshoboye kuri wewe nkakudugiriza ninabona ivyo nshoboye gukora kuri wewe vyanse atakivuyemo ndakureka ukagenda nkuko twabonye kuri Ansu Fati na Dieta Ansu Fati akiza muri wita Dieta Africa akiza muri Barcelona Ansu Fati twari tuzi ko tugiye kubona rero Ansu Fati mwenyewe sasa niko vya ayo majambo bavuga ngo je suis fier Ansu Fati yarayavuze voilà nivyo rero ko ndavuga ati rero igihe cyose bamuhaye umwanya cyacavunika nico cagiye nako ndavuga ati rero muri Monaco rero sikuva ngo bizosa biba photocopie conforme à l'original ni byabaye kuri Ansu Fati ngo kiba kuri Rodrigo hari gihe uwo bita Xavi Alonso bizomukundira Rodrigo kamushira ku mwanya mwiza mugabo si gihe cyose nivyo niko ndavuga ati rero nimba twumvise Xavi Alonso ashobora kuvuga ati reka manze ndamukoreshe Rodrigo Goez geragize kumugarukana mu bihe nimezo kwa mbere yamukoresheje individuel ku munsi weje ngera aramwegera mubwira ati wowe petit individuel na Ansu Fati yarazikoze mu gihe twebwe no twavuga ati Rodrigo Goez makibasoka arimo uri kurumva ariko we Xavi Alonso avuze ati imbere yuko mbona ko adashoboye reka manze muri byanje nshoboye mbavuga ati rero ashobora kubigiramo amahirwe uno munsi none agakora ivyo Xavi Alonso yifuza bigacamo canke naho bikanka byose birashika uno munsi Rodrigo none ko twumva arikanzwa n'imigwi itandukanye za Chelsea za Arsenal n'indi migwi itandukanye za Manchester City ubwo ko twumva Xavi Alonso muvuze ngo vyarabaye kwitwa ba Ansu Fati n'abandi batandukanye ariko Ansu Fati natwibukanye ko yigeze kuba nawe yari yagize imvune witwa Rodrigo agize meforme ino saison mugabe bitandukanye na saison warashaka ino equipe de Madrid abakinyi kiretse witwa Kylian Mbappe Real Madrid n'uwitwa Raul Cesso abakinyi nka bose bari bagize bari mu forme no munsi Rodrigo ubwo niyo yabaye umukinyi mubi kubera ko na equipe yiwe yabaye mbi uno munsi nimeze ko arakoresha no munsi Rodrigo nubona kumengo Xavi Alonso ntiyamwizera akamwizera cyane ashaka kuzomukirisha akazoba makino uva waje afashe equipe de Madrid burya ivya Rodrigo Goez jemba numva ko twabishira muri wait and see nawe wandanyiza warugeze muri anatante kuko uravye Rodrigo n'umukinyi mwiza kuko wanashaka
uretse ko uno mwaka nyine rero tubonye novuga bisa naho bimeze nkaho vyanka gato ariko Rodrigo no mukinyi meza kutogi tubona bwa ibihe bitandukanye agenda yigaragaza ariko Rodrigo sinoza kuvuga ngo yagize meforme bivanye na equipe nibihe bibe equipe yari kira cyapa oya ariko na Vinicius bagiye muri meforme nabo nyene mugabo Rodrigo nawe nibaza nibamuha agaciro yarabereye ngo aduze forme Vinicius ntiyari muri equipe imwe na Rodrigo mugabo Rodrigo yagiye muri meforme mugabo uwitwa Rodrigo nawe nibaza kuba bamwizera nkuko bibereye meforme ziwe ureke kuzigeranya na meforme za equipe yarimo kuko nimba wovuga ngo meforme ya equipe uza ko avuyihuza na meforme y'umukinyi aho bose boca baja muri meforme kuko bose ari mu mugumwe nibaza ko rero meforme ya Rodrigo yaharuye ku giti ciwe nyene mu munyewe ariko kandi karumbona mengo yagize meforme kubera ko haje witwa Kylian Mbappé nawe nyene condition physique nizari nziza ko bita Rodrigo Mbappé ahubwo nawe ikintu camufashije nuko yari mwiza physiquement uno musi na Rodrigo mu gihe twizere ko agiye kuguma muri equipe de Madrid ko yamaze kuvuga ko anezerewe na equipe de Madrid mu gihe yamaze kubona nuko witwa Xavi Alonso nawe ariko aramwizera karamwegera avuga ati Petit koletizi na ziriya ubwo Rodrigo nashaka guhinda ivyiyumviro tukamubona ariko muri equipe de Madrid bakazomubakira ibizofasha Rodrigo goze kuguma mu Real de Madrid ibikorwa vyiza byonyene kuko no tuvyizere muri Mondial de Club cyangwa tumwizere mu entraînement umviriza Clovis umukinyi ushaka kumwizerera mu entraînement jewe mvuga umukinyi mwizerera mu rukino jewe mvuga ijambo rya nyuma kuri ino de Rodrigo utaranavugana vyinshi jewe novuga ngo nta majambo menshi novuga ko bita Rodrigo kuko ivyo twabonye twarabibonye n'ahandi ntabishasha pre-season zari nziza kuri Ansufate ibintu vyari beze neza ariko nawe yari mu mvune yaragiye mu mvune bose baragiye mu mvune ariko Rodrigo nawe imvune za Ansufate na Rodrigo mbambona mengo zafitanye isano reka kuba bafitanye isano mbambona nta sano bihuriye ahubwo ibyo nashatse kuvuga erega nta mukinyi nimba abakinyi benshi bamaze kugira imvune zikomakomeye Usman Dembele arimo nivyo ngarutseko uno musa akavuga muri Ballon d'Or rero kuvuga ngo imvune uno mwaka urashaka kuja mu mvune ariko umwaka ukurikira ukazuri mwiza ivyo bibaho niko navuga ngo rero bita Rodrigo nibamukoresha iyo myimenyerezo myiza ikenewe gukoreshwa nyene hanyuma bagerageza uburyo bwose ibishoboka vyose amugarukane kuri gwa rugero rwiwe hanyuma mushire muri match akine turabe mbega ivyo akora mukoresha biriko birafata ariko hanyuma rero tuzomujije ati Rodrigo wewe vyase sohoka genda bamupime ati wewe uraguka kubwa nka Alan bamupime mu nkino za Mondial de Club cyangwa Mondial de Club akine reka nubundi niho bazomupimira ariko kandi ikindi naco ntibagera kumukija nka mupima nimba bamufise ko amakenga banze bamureka zo mukinisha muri championnat la liga ariko nawe nibaza kumukinisha muri championnat la liga nawe arakire gusohoka rero no musi ko ndamuzi ntaragera ku rugero rwaho nuvuga ngo yabaye flop nibiraba Rodrigo niba barapasianta umukoreshe ibikenewe vyose Rodrigo n'umukinyi mwiza ariko nivyanka mu match niho bazo kwiyumvira izindi plan avuga ngo Rodrigo turakwereka umuryango je kire kizonyereka ko Rodrigo akwiye kuba mu Real de Madrid canke yabaye mwiza no rukino rwiwe zo karatanga ubushobozi bwiwe zo karatanga mu rukino muri match kuko uribuka ko nivyo Xavi ndazigere kuko izi entraînement zo niziduhende izigeze kuvuga kuri Rafinha ngo je ndatangazwa n'umuntu bita Rafinha muri entraînement urabona ko n'umukinyi ahubwo yafise na Ballon d'Or na zitanu mugagaze muri match binakora muri entraînement bitandukanye n'ivyo akora muri match zihari ariko uno mwaka umonye gute wo bita Rafinha yerekanye match iteye ubwo bari match ikindi kintu match gitandukanye na entraînement mukundi ruhande kandi witwa Dini Joseph nawe yari yerekagwe nk'umukinya kipe de Madrid ku munsi w'ejo tubona ko yanavuze amajambo atari make ndavuga ngo muri conference de presse witwa Dini Joseph avuga ngo ugeze muri karati nditeguye kuba ashobora kuba notwara ibikombe ndi kumwe n'ino equipe ruva ya Real de Madrid iti nanahisemo nimero 24 kubera ko muri equipe de Madrid atayindi nimero ihari niyo mpamvu nafashe kuno munsi me kurundi ruhande kana amajambo yavuze ati nanarondewe n'andi ma equipe mesh muri no equipe zitandukanye ati mugabo je nka Dini Joseph nahisemo kuba ntora equipe yitwa nde Real de Madrid kuko ariyo equipe ya mbere kwisogeza muri kano kanya yongera navuga kandi ati ariko twavuga no witwa Xavi Alonso ati twaravuganye ngo j'ai une petite discussion avec Xavi Alonso ati rero ati ndanarindiriye ndabeshowe kuba ingene bizosha kugenda ati mugabo ndanezerewe kuba ngiye gufasha imwe mu equipe novuga ngo atandukanye nka equipe de Madrid ati kandi ngiye kuba ati
ati je ne suis pas ici pour ne pas gagner de titre ati sinje muri equipe kudatwara ibikombe hano hantu urumva ni ku rundi ruhande kandi uwitwa uno mwana w'imyaka 20 ati Sergio Ramos ni umwe mu bakinyi ndabiga nk'icitegerezo muri no equipe de Madrid umva ko ati yari ni ndoto yanje ushobora kuba nkinira equipe ya Madrid n'amajambo menshi yavuze mugabo tuvuze make mu yavuze kubera umwana uvuga ngo uno mwana Dino Gisene yerekanye ku munsi w'ejo nibaza ko ari ibintu nuvuga ngo vyinshi tunamuvuga koko turamurindiriye turabe na urugero rwiwe eske kuba yakinye muri bana mafu yakarakina muri equipe nationale uno munsi Dino Gisene yerekanye ku munsi w'ejo muri equipe ya Madrid urumva ko atabintu twoshaka kuvuga mugabo yavuze ati nagiye kuba ntora ni 140 kubera ko atendiye equipe no atendi nimero ihari ati mugabo icitegerezo cyane ni Sergio Ramos yabwa mbere na mbere cyo novuga kuri Dino Gisene kuza mu Real Madrid nivyo kumva ko ushobora kuba ariko arashikiriza ko yishimiye kuza mu Real Madrid bona Mercedes nta utokwishimira kuza gukinira umugwi wa mbere ndavuga ku isi kuko no Real Madrid nimba dushaka kuwita mu gwa mbere ku isi nuko ufata ikibanza ca mbere muri vya bikombe vya Buraya bikuranyumva kindi naco bwa mbere na mbere avuye mu Bwongereza nivyo higanwa rikomeye rikuru ariko umugwa avuyemwo ni Bana mafu nivyo mu Bwongereza uzori kuragwana uri kurakina Premier League ntuburi kuragwana n'umugumwe uri kuragwana n'imigwi yose ibasho kuza gushika guparticipa muri iryo higanwa kubera ko n'umugwi wa nyuma ushaka kugutangaza ukaza ugatsinda wa mbere cyangwa umugwi ari ukiduze mu cicaro ukaza utwara igikombe uri kurumva iryo ngyo tandukaniro riri mu Bwongereza n'andi mahiganwa twarabonye kuri Leicester City ari ikiduga ihiganwa ari ikiduga division iki gitwara igikombe ca Premier League novuga ati rero Bwongereza ni ihiganwa rikomeye ariko kandi uretse ko rinakomeye hari n'undi mugwi novuga ati ukomeye ku rwego rw'isi rero kumva ko uvuye muri Bana mafu ukaza mu Real Madrid ntoeka kuvyishimira kigeswe kandi n'umwana kuza mu Real Madrid ni opportunity novuga ati nini cyane haba muri equipe ndetse haba no muri equipe nationale kubera ko agarutse gukinira imuhira asanzwe avuka muri Espagne ikuranyuma ubwa mbere na mbere umugwi uzomudugiriza izina uzomufasha kumenyekana ku rwego rw'isi uretse yuko umugwi uzomufasha kumenyekana ku rwego rw'isi uzonamufasha kandi kongereza amahirwe yo gutumwa ko muri equipe nationale ndetse no kuronka umwanya wo gukina kuko ugerageje kuraba muri equipe nationale ino la hoja ya Espagne kenshi baribanda ku bakinyi baba bari muri no migwi igera kuri Ibiri FC Barcelona na Real Madrid nuko novuga ngo kuwitwa Digital tuvuga ngo